na Miss Burundi famille mo umuryango wacu cyo ni famille Royale tuko famille Royale abaganwa ndashime cyane umusiki wanje sweet bitu ya soin Miss Burundi ndagukunda gute tena kukunda bivuye ku mutima apana tena umutima w'urukundo kuno bamutoye Miss Burundi umushiki wanje Imana najeyo ndagukunda pedisero wanje jeyo cyane sweet sweet bitu ya soin bitu ya propre ni uko najeyo uriya musi wagutoye ndagyama ndafisi n'inzoga yose yaraje mu mutwe kubera ndayowana ndashimi pedisero wanje bamutoye ndabishira nafukame Imana umfashe umushika wanje bamutoye Miss Burundi mu gihugu cyacu jewe mu kintu cya mbere baje kumutora je ni mukabari no muri arena sindabizi umuntu yabigize ndabona musa satise ijoro biragenda ma Facebook ma YouTube abantu bikora tambo aronse umushika wa nani umupetisere wawe bamutoye mu muryango wanyu ndabona amapicha abantu menshi cyane abantu bari buraya bose biko baraposte bakaposte mu mastati y'abantu uti Miss Burundi muravukana mukambe turavugana jewe ikintu je ndashaka kumuhanura umusista wanje jewe ikintu urabize ukuntu najewe ukuntu ibintu byanshikiye mu mamedi kubera bashaka kunikata ingufu kubera iti choro ushaka kwinjira mu mapicha mu picha y'abandi mubiki ndabona iti tambo njo umubi kwanze kwinjira mu mapicha y'umuntu bakona kunikata nguvu sasa kuniona kunikata nguvu kumbi njo balinipa chata ikintu jewe umusisa wanje jo ndakusiye ikintu kimwe jo ndakwisuye nukubera umuntu wose afisa akamaro kiwe Imana yamutekuriye ikintu jo ndakugiye natwese byatushikiye ubu natwese naronsa amakontra kubera abantu yaraje kuba baje kuvuga abo barkwasize njo biko bananiponda. Hello boys and girls, nizera kumeze neza kwa kundi ndabwira ko juste galeke the remember from our side a black man edition black behind the camera mwita Ivan ukabiri kumala Babylon mugira ati Babylon hoshi ukabiri kumala Rust man mugira ati take 5 home sweet home bomwita niyo zima anise industry yamwise TAMBWE home sweet home ni uno munsi twagendeye mu bibaza dala plus dakura musa TAMBWE bite murakomeye muraho muze neza babwega kari home sweet home bitu ya soin yeah TAMBWE biriko biza kuguviza sanda kugira ati pole sana kuri timu y'urunani eje mwaratsinzwe kabisa ariko mvuga ati haburana babira gasindo nibisanzwe yuko ibintu basket twakinye neza sio probleme ya kocha sio probleme y'abakinyi umupira biranse mukata ya nyuma nina TAMBWE urunani rusinzwe ashobora kurira nibisanzwe uko nuko ubuze umwana urategerezwa kurira kubera kubona ushaka kumurera na wamubuze na kintu Imana yagwaye urafise uburyo yo kumurera wamubuze ni uko byose turashima Imana nukutegura ibindi bishasha bikutufasha muri basketball bikufasha n'umugi wanje nani runani ishaka Imana ituwe mugisha tuze tugura ibindi bishasha bizoba neza cyane n'umugwi urazi urafisa amateka ni namakungu bararuzi nuko twese abanyarunani tumeze neza na basketball tumeze neza ni confiance gusa muri basket TAMBWE riko biza kuvuga sana na TAMBWE izina giyo ryatangwe kuduga ncora ariko aravuga amajambo menshi ati mvira mu ifoto rabingene usa ibinabiriye munyu muravumagaza naho uja mu ifoto y'umukuru w'igihugu ko rukunda kuja mu mafoto ubu tiko turabona iri kuraronka amakontra menshi ahantu mu manzi zitandukanye najya ari muri AJS nabonye waraje nyuma ya Kidumu uravumva ifoto ndakeneye kumenya warushitse bigitangura uriteze kushika hano hantu rino zina TAMBWE rikaronka success nk'izi naje ibintu byose ndashima
ikintu cya mbere ndashima abantu kubana n'abantu cyo kintu cya mbere nuko umunsi byo tambwe ndasiso anu hose kwisi yose baranzi mamede yose iranzi ni kubera yuko tambwe byo naje kera ndaje kubona ibintu by'amapicha ni ibintu sho ibintu by'ubuseri ubu nabibona ni ibintu birafisa akamaro yuko ndashime ubu ndafisa amakontra ndashima yuko amasosiyete iri inyuma yanjye ndafisa kezanet iri inyuma yanjye ibintu byose niko ndagira ni kezanet iraposta ikagira iti reka tumuteze tambo imbere nuko najewe ukuntu namenyekana nuko nikubera abantu kubana n'abantu viza nikubera amamedia yose iranzi mu bintu byose turimo kushika ibu ndatanguye mu bintu by'amapicha ndabitanguye nikubera ndabona kama n'ibintu bikufina ubu birabona birafisa akamaro biko birazana ndariya inzu y'abandi biranteza imbere mu buzima bwanjye n'umuryango wanjye byo ndashima cyane ndashima n'amamedia yose ndashima na kezanet iri inyuma yanjye imana ibagira imbere muri kezanet na landiri mugisha imana mu mugisha ya niyo tambo kumenyekana ku isi yose biriko biza kuvuga sanzwe uvuze ati umuryango twabonye iryari anife y'umwana wawe afise umwana asumba tamwe abantu b'impana waryohewe sana benshi baravuga bati turaza kuraba kuno munsi naho tambwe avumba ifoto twasanze no kuri anife y'umwana wawe waravumbye ifoto ga tambwe ubonye papa wiwe ni mustari n'umwana agashaka kuba umustar byose ni bisanzwe bikakwa ibintu byasoma bitu ya propre abantu bose baratoyenge tambwe nukumeze mikombetini nukumeze ubuzima ikintu cy'akamaro imana ishaka kugwa ikintu iragwa mu bintu byinshi jewe umwana wanje mu muryango wanje bose umwana wanje abone iti papa nuko meze mukambetiye nuko naronga nani mugagenda kwishura naronga uburyo buto nukubera amamedia ndashima amaradio yose mu gihugu ki Burundi ndashima igihugu cyacu ki Burundi na baba inyuma ya baba imbere yacu igihugu cyacu baba kufisha akamaro kabasite bose mu gihugu ki Burundi n'injuko twashaka tuteze imbere igihugu tuteze imbere n'imiryango yacu tuteze imbere n'abasani bose mu gihugu ki Burundi biriko biza kwindi poem idasanzwe ku munsi wa gatanu windwi yindi yahera harashoye kuba Miss Burundi haratogwa Miss Keringaruko nk'umu Miss ni naho twashoye kubona post idasanzwe y'abantu bavuga ati tambwe felicitation muto wawe murasa mu muryango wanyu muragutse kabisa ati mufise muryango mwiza basitubwire kugira uvuge ko musa na Miss kuvuga ko musa na Miss Keri muvukana kuvuga wavyakiriye gute kwanza kwico kintu twari tumenyere wavyakiriye gute kwanza ikintu cya mbere ndashime mu bantu babigize kubera je turasana Miss Burundi ikintu cya mbere umuntu yakigize yakugira ubugenge bukugira kire akanu jona Miss Burundi ndamushime cyane nakindi ndashima Miss Burundi imana mu mugisha mu bintu byose abarundi turavise abarundi tubano beza baravise abantu abandi baragukunda nabandi nabagukunda yuko Miss Burundi ni mudada ameze yuko afise ubwenge nafise afise rukundo najewe mu bantu batoye Miss Burundi najo Miss Burundi byose nabiyakira neza kubera Miss Burundi ndabona n'umuryango ni Murundi mu bandi natwese ni Murundi mu gihugu cyacu ki Burundi ndamushime cyane Miss Burundi gushika iyamango tu murageje kunyemvita nga cyo ndashime Miss Burundi posa afise nuko afise ubwenge bwo gusumbana abandi bari bose biko barabagira ni jalogie na kintu uko nuko se imana shaguwa iragwa mu bintu binshi nonosiki yagize ukuntu abantu bamutoye babone ukuntu azoteza imbere igihugu cyacu ateza imbere n'abantu bose abarundi bagende mu bintu tugire mu kintu kya confiance mu muntu ukamubwira uti umuntu azofashe iki tambwe biriko biza ku nguvu zidasanzwe
hari n'amakuru menshi ko ravuga yuko ujya munsi nyene uravye ingene iyi Miss Burundi baye n'indi myaka ukabona cyane ku vyari ko biravugwa nike kintu uhanura Miss Keringaruko. Jewe ikintu je ndashaka kumuhanura umusista wanje. Jewe ikintu urabize ukuntu najewe ukuntu ibintu byanshikiye mu mamedi kubera bashaka kunikata ingufu kubera iti coro ushaka kwinjira mu picha y'abandi mu biki ndabona titambo njo umubi kwaze kwinjira mu picha y'umuntu bakona kunikata nguvu sasa kuniona kunikata nguvu kumbi njo balinipa chata ikintu jewe umusisa wanje jo ndakusikuye ikintu kimwe jo ndakwisukuye no kubera umuntu wose afisa akamaro kiwe Imana yamutekuriye ikintu jo ndakukiye natwese byatushikiye ubu natwese naronsa amakontra kubera abantu yaraje kuba baje kuvuga ndio barkwasa ndio biko bananiponda sasa kumbe abayuka mbiko bananiponda ndio kunipandisha sasa ndio kunipandisha hivi niko na makontra na masociete niko na Brarudi niko nafanya masociete na niko na kontra sasa ndio kitu kimoya balikupa nguvu mu sister wanje baguye nguvu cyane bisanzu ikintu cy'akamaro cy'ukufasha uzofasha nuko uzokora tena ikintu kizobatangara abarundi babone tu Miss Burundi ni conseil ndaguha dada ya umusista wanje ndaguha ukuntu umuntu wose ashaka kuvuga aravuga nabi kumbi nazi ukuntu yiko aravuga nabi nuko iko arakuvumisha nawe shira inguvu kubereka ikintu inguvu yawe kubera abarundi turakukunda cyane barakukunda nuko ibintu biri imbere ni binshi byawe ugira akamaro cyo gufasha igihugu cyawe no gufasha ubuzima bwawe no kubereka ibintu byose babivuze nuko babone kumbi uyu muntu ibintu tukuturagira nuko byagenze iti ego basa ikintu jona sina na kintu ikintu jo ndagwa ni conseil gusa najo byanshikiye niko mubaya kumbi sasa abayukumbi bigona niambia kumbi hivi ndio bilinipa chata niko na makontra niko naenda fasi yote na leo kama mimi niko nafika na wewe kwenye umefika niko Mungu atazidi kukupa zidi utumikie igihugu ujitumikie na wewe uoneshe nguvu yako ile masomo yako ulisoma nijio ikintu imanura yanjye ndayiguwe na ikintu ndayiguwa ukuntu kora Imana iri imbere n'igihugu cyacu kiri imbere yawe twese abarundi bose bari imbere bose bari mu manga bari nga bose abarundi bose biko babyumva tuzoguteza imbere Imana igwa mugisha atasesene yerekanye ko yize ibiharuro muri Amerika tena cyane n'umuntu afise ibiharuro afise ubwenge yuko amashuri yuko ikintu cyambere no mu muto cyo buyiza uzoba muyiza na kintu n'amashuri ofise kizokumaririki ubuza bawo nukukora ukoreshe nga mu muto wawe no ku mufuko ndio buza Tambwe nk'umuntu yapambanye sana yatangiye kuja mu mafoto bamuponda ngo vaye ngo urabingena sa ngo ibiki nibiki ubu ari kwaronka amakontra menshi ubu ari kwaramugirana Miss Burundi yuko ngo bavukana nike kintu uhanura abarundi muri rusangi abari kwaradukurikirana cyane ku majambo yawe natwe ikintu je ndashaka kungo inshuti yacu mose muko munatufata mureke tugire ibintu birusako tugire ibintu by'akamaro byo guteza imbere igihugu cy'u Burundi no guteza imbere imiryango yacu tureke amajambo nani ukuntu uvuga nuko Imana iko nanipa nisikia sasa utaenda kuniambia ati uko mbaya Miss Burundi ni mubaya sio mubaya ni kitu kenye kama unanako kama uko mubaya kama kumfuko una kitu njoko mubaya kama niko na kitu kumfuko sina mbaya fasi yote nitaenda fasi yote nitafanya kenye nataka juu kumfuko piko pazuri na njoo ndainura tureke ibintu rusako tuteze imbere nani ukuntu ma media yose muko munatufata
mutufatilie na tena mutuwe ikintu cy'akamaro mukuwe apana ibintu birusako. Kuna fununu hari amakuru menshi ariko aravugwa menshi cyane yuko bivaye n'ingero wanaryoheye ujya munsi wamwandikiye amajambo akomeye Miss Burundi, uramufelicite basi tubwire byari bimeze gute, wari wiyumva gute kwanza Miss Keringaruko ato jewe mu kintu cya mbere baje kumutora je ni mukabari ni muri arena sindabizi umuntu yabigize ndabona musa satise ijoro biragenda ma Facebook ma YouTube abantu bikora TAMBWE aronse umushika wa nani umupetisere wawe bamutoye mu muryango wanyu ndabona amapicha abantu menshi cyane abantu bari buraya bose biko baraposte bakaposte mu mastati y'abantu uti Miss Burundi muravugana mukambe turavugana ni Murundi na John Murundi turavugana mu gihugu cyacu umuntu muto akitaka kuponda nuko ndiko ndakubwiye abarundi bose tureke ibintu birusako tugere ikintu kuteza umuntu kumuteza imbere ikintu Miss Burundi ewa nilisikia na furahi ukuntu bamutoye Miss Burundi umushike wanje Imana najeyo ndagukunda petisere wanje jeyo cyane sweet bitu ya soin bitu ya propre ni uko najeyo uriya musi wagutoye ndagyama ndafisi n'inzoga yose yaraje mu mutwe kubera ndashimi petisere wanje bamutoye ndabishira nafukame Imana umfashe umushika wanje bamutoye Miss Burundi mu gihugu cyacu ndashime cyane umushika wanje sweet bitu ya soin Miss Burundi ndagukunda gute tena kukunda bivuye ku mutima apana tena umutima w'urukundo Imana igumugisha nashaka uwereke abarundi umuntu wose yaje kukuvuga nabi umureke kuno na mungana ibintu byose byakamaro uwereke ukuntu Miss Burundi ninde afise ubugenge ninde nuko Imana iratanga mu bintu benshi. Miss Burundi yavuze ati nkuko nyero bivuze ati ijya foto narayibonye kandi nasanze dusa kabisa ati turasa yararyoye cyane uwo mwohura na Miss Burundi nike kintu musaba cyangwa uwo mubwiye yewe kintu cyo ndamuzumugira Miss Burundi umusi tusaba turi kumwe ni musi ndashaka tumugire ni manuro ndashaka umuha manuro tuzicara tuvugane ibintu by'akamaro tena ibintu bikututeza imbere na twese ma projet ya soin atani paka projet ga soin na mimi nacho nizoba inyuma yiwe paka akonuse umuvumbi foto kwe birategerezwa ibintu bya soin ni musisa wanje zo nibuzo guteka picha na musisa wanje zobona nabwite muturabe umuryango wa TAMBWE sweet Miss Burundi ibintu abantu bazotesa TAMBWE nzobana Miss Burundi zo tuzetesa we mushike wanje Miss Burundi bizoba ibintu abantu bose bazotangara uko muri foto za Miss Burundi na Miss Burundi apana bibiriya babigize tuzogira amaso kuyindi na Miss Burundi famille mo umuryango wacu cyo ni famille Royale ntuko famille Royale abaganwa nabuni ubundi bubukoko bagenda bibindu binaturimo abagana kazi no gutumeze biriko biza guhita imbo bidasanzwe uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane TAMBWE umaze iminsi uri kurakira filime yitwa Umuhemo nako umaze iminsi uri kurakina saison yitwa Umuhemo mugeze ku iri episode ya kabiri nitwara tukuzi cyane uri kurakina ibintu by'amaseri nkabijya byakuje mu gutegura ngo binjire muri ibyo bintu sasa ibintu byose ni kwereka ukuntu kwereka abarundi ibintu kutekereza nani kuyua tuko tunafanya Umuhemo nuko umuntu ashaka kuhemukiye
nushaka kugira ikintu cy'akamaro uti iki kintu ejo kizoba uku na ejo kizoba je film niko ndakina probleme ilikuwa nikubera nilikuwa mwezi Ramadhani mimi ni Muislamu nilikuwa niko nachunga kidogo mwezi Ramadhani uishi ni episode ya 3 nataka kufanya ukuntu muhimu kugera buriya mu maseri ndashaka kutongeza abantu tubintu twiza turya sweet home abantu ufise stress mu rugo n'umugore ukabona kariya kasinema tambo akugite nitambo ukabona ka stress kavuye mu mutwe ukavuze umugore akufise stress umwana akufite stress ubona kariya kasinema tambo yiko akina na ukabona aka stress mu mutima kameze neza nuko natwese ndashaka abarundi bose mukabona sinema yanjye uko niko nagira mutufate mu media yose mutukukire cyane iyo mutupe like yuko mututeze imbere sweet home nyumbani kwemukiye igihugu yawe ni igihugu muhira mututeze imbere sweet home mimi na dada Miss Burundi sweet home biti ya soin tambwe nike kintu cyagikero tutova ngaha tutavuze ikintu jewe ndatekerezwa abantu bose amamedia yose muko matumviza mutufatiri sana yuko nabandi baze tuvugane amamedia yose tuvugane turabe ikintu mututeze imbere ikintu je ndashima Gael mu kuntu wabigize umuso ndakene tambwe acha nikushukuru sana ndagushimire cyane ko naho hevyo rimwo urabana natwe najewe ndashima cyane ndatena wamaye kateka ku media yawe na umuntu wose azokubona twavuganye nawe ibintu mu media batukikire cyane naye jo amasinema yanjye niko ndashaka gusohora muzayibona natese mube inyuma yanjye ndashima cyane mu gihugu cyacu reka ndabashimire mwe mwese mwavyo murimo murabana natwe gutamborera biramugaza mbese biranagwaza ariko mukabona mutwereka vyo rwa rukundo bendo kamera mwita Ivan reka shimire tambwe muhinga mu kufumba amafoto niyo twari kumura munsi mukaba bandindiribiza vyose vyo kumfukora ku mubiri kuko vyose birababaza ndabwira ati kuri micro juste gale kid remember from our side black money just black bye bye ciao hasta la vista ula oshira moshila none